Wizera urabona ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. No musi shaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo wegere wakire. Haleluya. Wegere kandi wakire. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Wegere kandi wakire. Numva maze igihe hariho ibintu ndiko ndashimikira ko mu mutima umwe, nivyo maze iminsi ndiko ndavuga ko mwese turabiyegereje. Rero abasangwa, abashitsi bacu mwese turabiyegereje uno munsi mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndashaka gusoma umurongo uri muri Hébreux chapitre 4. No munsi ndashaka yuko tumera nk'abiga ijambo ry'Imana. Abaheburayo igice ca 4 ku murongo wa 16 n'umurongo ndakwipfuriza ko uba umwe mu mirongo uzi canke ushobora gufata mu mutwe, kuko ari umwe mu mirongo ikomeye. Igitabo c'Abaheburayo ndashaka uno munsi gato ya n'introduisa kuvuga yuko igitabo c'Abaheburayo ni kimwe mu bitabo vya mbere muri Nouveau Testament bitwigisha canke bitubwira kubijanye n'igicaniro canke ico Bibiliya yita igicaniro. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo arashira cane muri comparaison ivyabaye mu gihe c'Abamose, mu gihe ca kera, igihe c'igicaniro, igihe c'ihema ry'ibonaniro canke c'ingoro y'Imana, ariko kandi abishira mu kigereranyo agerageza kwerekana insobanuro bifatiye kuco Yesu yakoze. Usomye hano muri kino gice ca 4 ku murongo wa 16 haravuga ngo ko nitwegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Aha uyu mwanditsi yatubwiye kuri iki kintu gikomeye uno munsi nshaka kuvuga ko arico gituma navuze ngo wegere wakire. Wegere hama wakire igikorwa c'Imana, wakire c'Imana ikora, kuko ni nkuko novuga no munsi muri kino gitondo kubganje ubu n'ubutumire bw'umwami. Umwami aradutumiye, umwami yaradutumiye ku meza yiwe, yaradutumiye kwegera intebe yiwe. Ndashaka kuvuga yuko iri jambo ntiryari riri ijambo ryoroshe ku bantu ba kera bari bazi ibihe, kuko si umuntu wese yashobora kuza ngo yegere intebe y'Imana. Ariko natwe no munsi muri kino gitondo akatubwira ngo twegere. Hari abantu bazi yuko bazokwegera intebe y'Imana nibashika mu ijuru, ariko kandi uyu mwanditsi w'Abaheburayo aratubwira ngo twegere intebe yiwe kugira ngo twakire ibintu bibiri. Hari ibintu bibiri atubwira tugomba kwakira. Icambere tugomba kwakira iyo twegera intebe yiwe, twakira imbabazi, twakira miséricorde, twakira imbabazi. Iyo tumwegereye twakira imbabazi. Ikigira kabiri, iyo tumwegereye twakira aduha ubuntu butumara ubukene bwacu. Iyo twegereye intebe y'Imana turi conscient yuko hariho ivyo tubuze canke hari ivyo tudafise canke hariho ugukehanirwa dufise muri iki canke kijya canke hari ubukene dufise muri kimwe canke ikindi. Iyo twegera iyi ntebe y'Imana tuza twegera twiteze kwakira ibitumara ubukene bwacu. Ushobora kuba ufise ubukene mu bijanye n'umushaha wawe, ushobora kuba ufise ubukene mu bijanye n'ibifatika, ushobora kuba ufise ubukene bw'urukundo n'ibindi bintu byose ushobora kumva mu buzima bwawe wiraba ukavuga ati iki kintu ndakibuze kandi ubuzima bwanje ntiburyoshe, ubuzima bwanje ntibumerewe neza kuko iki kintu kiragira gute. Hari n'igihe tuba tubuze n'inkomezi kuko hari ibintu bitunesha vyama bitunanira mu rugendo rwacu rwo kujana n'Imana, bikadutuma twumva dukenye mu buzima bwacu. Uyu mwanditsi rero avuze ijambo ryiza, aravuze ngo haleluya, ni muze haleluya kugira ngo mwakire imbabazi.
uretse gusa ko tuza tukakira imbabazi ariko kandi ngo akaduha n'ubuntu butumara ubukene. Ico ugomba gusobanukirwa uno munsi muri kino gitondo nuko icambere na mbere nuko yatanguye abivuga neza mu Kirundi. Ni kimwe mu bintu Bibiliya y'Ikirundi ivuga neza kurusha izindi ndimi, ariko kandi baravuga ngo approchons nous avec assurance mu Kirundi, ariko bakavuga ngo mwegere mudafise ubwoba, twegere tudafise canke twegere intebe dushize ubwoba. Iri jambo riri important kuko aratwereka nubwo twegera Imana tugahabwa imbabazi, tukongera tugahabwa ubuntu budushoboza. Ku munsi umuntu wese arakeneye grâce. Urakeneye ubuntu mu kazi ukora, urakeneye ubuntu mu rugo rwawe, urakeneye ubuntu. Iyo tuvuga ubuntu twumva ivy'Imana iduha twe tudashobora kwiha, vyaba ari imbabazi tuzakira kubw'ubuntu, ariko vyaba ari n'ubushobozi dukeneye mu buzima bwacu, mu byo duhanganye navyo. Hari abantu bafise ama responsabilité, hari abantu bakora ubuzi bugoye, hari abantu bafise abantu benshi babiteze. Mu bintu byose turimo turakeneye ubuntu budushoboza, kuko hatabayeho ubuntu budushoboza turagonga imoteri kandi tukononekarira mu byo dusanzwe turiko turakora, kuko habuze grâce. Iyo mvuze ubuntu ugomba rero kumva ubu bushobozi bw'Imana buza bukagushoboza muco usanzwe urimo, ukoroherwa n'ibintu bitoroshe. Abantu bakakubona worohewe ariko bitoroshe, ariko kubera ubuntu bw'Imana bwagushoboje. Uno munsi muri kino gitondo ndashaka nitwasenga, uno munsi tuze gusenga twegera tuvuga ngo Mana ndaje kwakira ubuntu. Umwe wese akeneye ubuntu bw'Imana muri domaine zitandukanye, umwe na mugenzi wiwe, ariko ndashaka uno munsi ko tuza twavata Imana ndakiriye ubuntu bwawe bugiye kunshoboza muri ibi bintu ndiko ndacamwo, muri iyi saison y'ubuzima bwanje, muri iki kintu ndiko ndacamwo, muri iyi chapitre nshasha, muri iyi dépend nshasha, muri iyi changement ije, muri uyu mugisha umpaye, muri ibi bihe ninjiyemo. Ndashaka ubuntu bwawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ariko ico nshaka kuvuga nuko igihe cyose l'attitude détermine le résultat. Ntidushobora gushika ku nyungu duhabwa n'ijambo ry'Imana kiretse gusa igihe inyifato yacu ifise uko imeze. Uyu murongo twasomye utubwira ngo twegere intebe y'Imana, twegere intebe y'ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Dushize ubwoba. Nubwo imbere y'Imana tuhasanga imbabazi kandi tukakira ubuntu budushoboza mu bukene bwacu, igihe wegera intebe y'Imana biri important kuyegera ufise inyifato mu mutima wawe idafise ubwoba. Ubwoba ni obstacle kuri reception. Ubwoba ni intambamyi igihe cyose dukeneye ico twakira kiza kiva ku Mana. Abakristo benshi mu migenderanire bafitaniye n'Imana bafise inyifato canke iyo no kwita attitude ya peur, kuko bivaye n'ingene wigishijwe Imana canke n'ingene wibona. Rimwe kuko uzi ko hari ibintu bikikugora, hari ibintu bikunanira, ukaza wegereye Imana, ariko ukaza kwegera Imana ufise inyifato y'ubwoba, canke mu Gifaransa ufise manque ya assurance. Ukaza rero imbere y'Imana uje kwakira, ariko ngenda kubwire ngo mu vy'impwemu ntidushobora kwakira igihe attitude y'umutima wacu itari dispose ku buryo bwo kwakira. Nitwegera intebe y'Imana. Kuba twaje ngaha mu rushengero si uko twegereye intebe y'Imana. Washobora kuba uri ngaha muri eglise twarabivuze dimanche, ariko utari imbere y'intebe y'Imana. Utaje kubera iki? Kuko kuza neza imbere y'intebe y'Imana bifatanye n'ingene we mu mutima wawe waje witeguye kandi wumva yuko wakiriwe. Urashobora kwitaba sobuja mu kazi agukonvotse, cyangwa ukitaba umuvyeyi umaze iminsi utaha utevye, canke waronse amanota mabi. Naho uri muri présence y'umuvyeyi wawe ntumerewe neza, kuko urafise ivyo wiyagiriza bimaze iminsi bitagenda neza, kandi urazi caje kukubarira icarico. Ushobora kuba muri présence y'umuntu ariko utari mu mutima wo kugira ico mwakiriyeko, kuko atamwidegemvyo ufise. Ni nk'uko uje imbere ya tribunal, ni nk'uko uje imbere y'intebe y'urubanza. Biragoye cyane mu gakiza tuba turimo
yuko tubaho ubuzima bwo kuza imbere y'intebe y'Imana twumva imenga tuje imbere y'umucamanza. Ndaje kubwira yuko ntibidufasha, Imana ntiyashimye ko binadufasha igihe wowe Imana uyibonamwo urubanza kurusha ukuyibonamwo ivyishobora gukora. Bwana sifiwe sana. Ariko ndashaka gusobanura iki kintu kugira ngo uvyumve neza. Kimwe mu bintu bitugora kandi biva mu isezerano rya kera, kuko hari abakristo bo muri Nouveau Testament babayeho muri Ancien Testament. Ngana babwire yuko hari ibintu bitoya si bitoya, hari ibintu bimwe bimwe bitandukanye isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Iyo utabitahuye neza ugira urugendo rubi mu vy'agakiza. Igihe negera Imana, igituma nza mfise ubushizi bw'amanga, icambere nuko batubwiye ngo kugira ngo mwakire imbabazi. Nuko nzi yuko mukuza imbere y'Imana sinseruka imbere y'Imana mfise ukugororoka kwanje. Hariho igihe iyo tuje imbere y'Imana tumaze iminsi atamakosa dukora, tuba twumva nyene kumenga n'Imana iradushuhiye, umenga Imana imeze ngo wae karibu. Ariko kuko hari ibintu bimaze igihe bikugora canke ugwa mukavyukamwo, maze igihe wihana ariko utarabohoka bikwiye, iyo ufise ivyo wiyagiriza, iyo uje imbere y'Imana, uza imbere y'Imana wumva umenga Imana ofete yahindukiye ntirikira kuraba, ukumva umenga ntishobora kukwakira kuko ufise ivyo wiyagiriza. Ariko kandi ibi bavyita guseruka imbere y'Imana wikoreye ukugororoka kwawe. Kugororoka kwanje ni ikintu gikomeye kandi ndakunda kugororoka, ariko nta na rimwe iyo nje muri présence y'Imana nza numva ko nambaye ukugororoka kwanje, kuko kugororoka kwanje nta na rimwe guhagije, inyifato zanje n'ingeso zanje nta na rimwe bihagije ngo numve ko binyinjije imbere y'Imana. Imana ntinyoherewe kuko nagororotse canke mfise inyifato nziza. Imana inyakira indyoherewe kuko nakiriye umugororotsi ari we Kristo umwana w'Imana, nkaba nambaye ukugororoka. Umwambaro wonyene nzana imbere y'Imana n'umwambaro wa Yesu. Uwanje ntushobora kunkarifya kwinjira muri présence y'Imana. Rero nubwo mfise inyifato nziza, sinza imbere y'Imana ndayizaniye inyifato zanje, kuko ivyo imbere y'Imana vyitwa ubwibone, vyitwa guhagarara imbere yayo uhagaze mu bugororotsi bwawe. Kugororoka kwanje sibinzana cane imbere y'Imana, kugororoka kwanje ni inyungu zanje. Yesu ashimwe cane. Kandi kuko Imana igororotse nanje ngomba kugororoka, ariko nta na rimwe iyo nagororotse bimpa legitimite yo kuza imbere y'Imana, canke hari ivyo bimpa access imbere y'Imana. Ndafise access imbere y'Imana muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cane. Ico nico ntagomba kwibagira kinyinjiza imbere y'Imana. Ukuranyumva muntu w'Imana. So ni uhagaze neza, ntukumve we wakiriwe kuko umaze imisi atamakosa ukora, kuko ukiri imbere y'Imana ushobora no kwipfuza ikintu c'abandi ukahweje gucumura. Ariko igihe uzi ko uhagaze imbere y'Imana kubw'imbabazi zayo no kugororoka kwayo, naho wo kwiyumvira nabi, Satani uramwirukana ukavuga ati ndi muri conversation na papa, reka nduvugisha Imana. Ariko kumva ko ucakiriwe kubera iki? Kuko utakigwa kubera ukumeze muri iyi mwanya urimo, ariko wakigwa kubera ingene yakubereye nico wakoze ku buzima bwawe. Rero biri important yuko mu gutazira kwacu no mu guhimbaza kwacu, iyo turi mu nzu y'Imana, tutahura yuko umwambaro twambaye ari ukugororoka kw'Imana. Rero iyo nje imbere y'Imana, nubwo mfise ibitagenze neza kuko atamuntu n'umuntu no munsi canke yarayadakoze amakosa, iyo tuje imbere y'Imana tuza imbere y'iyo ntebe dufise ubushizi bw'amanga budahagaze, dufise assurance idahagaze ku guhagarara neza kwacu, ariko dufise assurance ihagaze kuko Yesu yahagaze neza ku bwacu, akaba ari waduha uburenganzira imbere y'Imana. Nenda nyumva. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo uhagaze imbere y'Imana ariko utari muri attitude nziza, ntiwakira ivy'Imana. Haleluya. Amen. Usomye mu Baheburayo igice ca 10 ku murongo wa 22 avuga ngo twegereze dufise imitima y'ukuri, twizeye atamazinda
imitima yacu imijagiwe ngo ivanwemwo ibitwagiriza bibi, imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Haleluya. Tumwegere dufise umutima uri sincere. Nta muntu n'umwe muri mwebwe yitaba umucamanza ari sincere. Kenshi niyo twitavye abacamanza uwabazaye n'umuavoka wawe uri prenyene kwisobanura no gutanga insiguro zawe kugira ngo urabe ko umuva imbere. Kandi nta muntu n'umwe yitaba umucamanza batamukomvotse, kuko si ahantu twese twifuza kuja. Rero igihe wowe Imana yawe imeze nk'umucamanza, biragora yuko uyegera n'umutima uri sincere. Ndaza gusobanura igituma uyu mwanditsi w'Abaheburayo aguma yensista kukungena abantu begera Imana. Ariko ndiko ndavuga ngo iyi nyifato y'umutima wawe canke attitude yawe itari nziza, ntushobora kwakira Imana, kwegera Imana convenablement. Ndaje kubabwira ngo hari abantu benshi basenga, hari abantu benshi bakijijwe, hari abantu benshi bakunda ivy'Imana, ariko bagifise ikibazo kuko attitude yabo yo kwegera intebe y'Imana itari correct. Uno munsi ndashaka kurangiza iyi message hari igihindutse muri attitude yawe yo kwegera Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko mwavyumvise kiri important si présence, kiri important ni attitude. Hama muri attitude niho havamwo reception y'ico Imana igiye gukora, kuko twakira ubuntu buduha kutumara ubukene bwacu bwose, kuko iyo Mana iba yiteguye kutugirira neza, ariko ntitugomba kuza dufise ubwoba. Akongera kandi akavuga kuri uyu murongo, akavuga ngo tuze dufise ukwizera kuzuye, avec dans la plénitude de la foi, dufise ukwizera kuzuye. Iri jambo kuba dufise ukwizera kuzuye rifatiye kukumenya ukwingena Imana imeze. Iyo wegereye umuntu utazi capacité yiwe, urashobora kutakira icaza kuguha. Ndabaha akarero gasanzwe. Ushobora kwicarana n'umuntu mu ndege, cyangwa ukicarana n'umuntu mu ahantu hari hose, canke ukagendana n'umuntu muri bus. Ariko uyu muntu naho mugenda muraganira, muramaze kubona ko mu ndege y'abantu bari nko mu ndege canke muri bus canke ujaye n'umuntu mutaziranye, muramaze kubona ko tuvuga ibintu byo hejuru. Muri imisi hashushe, muri imisi ibintu bimeze uku n'uku n'uku, wana yuko ibintu tuvuga nyene biba ari ivy'abantu batazinanye. Ariko umanutse bus bagaca kugira ngo uwo niwe muzananye, urazi kari naka, urazi kari wagira ibi n'ibi, nawe ugaca ngo ndarinda mukeneye kandi. Nukuvuga ngo ushobora kuba muri présence y'umuntu ntumukure kwico umushaka ko kuko utazi uwo ari we. Nukuvuga ngo quoi que tu étais présent, quoi que tu le côtoyais, haleluya, niwamwegereye avec une pleine assurance, kuko ntushobora kugira assurance igihe uri en présence y'umuntu utazi. Rero ntibihagije yuko tuba turi mu nzu y'Imana canke tukegera intebe y'Imana, ariko biranakenewe yuko Imana tuyegera dufise ukwizera kwicira ico. Iyo ufise défaut muri compréhension, iyo ufise ubukene mu gusobanukirwa Imana, uyegera muri mesure iri limité. Ariko iyo urushiriza kuba warigishijwe ijambo ry'Imana ugatahura neza Imana yawe, iyo uyegereye uyegera ukwiri, uzi yuko mu kubaho kwayo ishobora kukumara ubukene bwawe bwose, ukumva urafise umwidegemvyo. Mu minsi yahera umuntu yarambwiye ati je ndiko ndasenga, nabwiye Imana nti Imana ndagusavye unyemerere usubire ndakugore. Imana nikeneye ko twiyeskuza ko twayigoye mu kugira ico tuyisavye, ariko iyo uvuze ngo Mana ngo untunge unyemerere ndakugore, bisobanura yuko urafise virus muri foi, urafise limite cyangwa urafise ubukene mu gusobanukirwa ico Imana yawe iri. Bisobanura ngo iyo uyegereye ntushobora kuyegera avec une foi pleine, yuzuye, ukwizera kuzuye, kuko ukuyegera bigomba gufatanya n'ico tuyiziko. Yesu ashimwe cyane. Akongera akavuga ngo kandi ngo dufise imitima itunganijwe, yejejwe ico cyose kitwagiriza, kandi dufise n'umubiri wogejwe. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo biri important encore une fois yuko tutaza muri présence y'Imana dufise conflit.
haleluya, atari kubera iyo onya gusa ari requirement cyangwa ari cyo dusabwa, ariko ntidukeneye kuza imbere y'Imana dufise conflict, kuko ivyo yatugiriye n'ubuntu bwayo nibiri dinya yuko tuza dufise ibitwagiriza tukaza dufise imitima iri pure. Ariko ndashaka usobanukirwe igituma uyu mwanditsi w'Abaheburayo yabwiye aba bantu akabarira ngo mwegere Imana mushize amanga, mufise une pleine assurance, kuki Imana yatena kubigisha yuko bagomba kuza badafise ubwoba. Nuko mu isezerano rya kera abantu bose begera Imana bayegerana ubwoba, ariko ngarabwiye yuko no muri kino gitondo bibabaje nubwo Yesu yapfuye akazuka, haracariho abakristo bafise ikibazo c'ingene baza imbere y'Imana. Kandi kuko bafise ikibazo c'ingene baza imbere y'Imana, ntibariko barakira ububasha buhagije bushobora kubabeshaho kandi bukabamara ubukene bwabo. Kuko nabivuze, attitude idetermina resultat. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Hariho amazaburi bita amazaburi ya monte, n'amazaburi bita amazaburi yo kuduga. Aya mazaburi yo kuduga n'amazaburi ashika kuri 15, ava muri Psalm 120 ugashika muri Psalm 135. Muri ayo mazaburi hariho amazaburi 4 yanditswe na Dawidi, hakongera hakabaho n'amazaburi 2 yanditswe na Salomo. Aya mazaburi bita amazaburi yo kuduga yari amapsalm baririmba, kuko Yerusalemu yari gisagara kiri hejuru ku musozi wa Palestine, kandi muri ico gisagara niho inzu y'Imana yaba, niho ingoro y'Imana yabiri. Rero abisirayeli muri ico gihe baravuye mu bugaragwa, barashitse mu gihugu cabo, baraduga bakagenda guhimbaza Imana, bakagenda guhimbaza Imana i Yerusalemu, bakaduga umusozi. Muri uko kuduga umusozi bagira urugendo rurerure, bagahura ari benshi cyane, kuko baza gake mu mwaka, bagahura ari benshi nk'uku kumbure mu ngana canke baruta uko mu ngana, bakagenda bavuga amazaburi. Ndashaka juste Fisto ansomere imwe mu mapsalm na choisisse, ntiyanditse kuri ekran ntimuyirondere, ni Psalm 122, iyo ni ya Dawidi, ni imwe mu mazaburi baririmba bariko baragenda ku musozi w'Imana bagiye guhura n'Imana. Ndashaka kubaha igicapo c'ingene n'abantu muri Ancien Testament babana n'Imana bitandukanye n'ingene twebwe uyu munsi tubanye n'Imana, ariko kandi hariho bimwe biryoshe. Usomye Zaburi ya 122 ni Dawidi yayanditse, umva ivya yivuga ko yari indirimbo rero bose baririmbira hamwe, bakaba bayimemorije, bakagenda bayiririmba baryohewe bagiye mu nzu y'Imana. Psalm 122. Naranezerewe hamwe bambwira bati tugende tuje ku ngoro y'Uhoraho, ibirenge vyacu bihagaze mu marembo yawe, ewe Yerusalemu. Yerusalemu wubatswe nk'igisagara c'ibice bifatanye, niho imiryango yose ihora iduga, niyo miryango y'Uhoraho, ngo bibe igishinga ntahe ku Bisirayeli, kugira ngo bashime izina ry'Uhoraho. Kuko ariho batereka intebe z'imanza, intebe zabo inzu ya Dawidi. Nimusabire Yerusalemu amahoro, abagukunda batotahare. Amahoro abe imbere mu nzitiro zawe, kumererwa neza kube mu ngoro yawe. Ku bwa bene wacu n'abagenzi banje ndavuga nti amahoro abe muri wewe. Ku bw'ingoro y'Uhoraho Imana yacu nzokuronderera ivyiza. Amen. Haleluya. Aba bantu rero bagenda bavuga izi ndirimbo, rimwe bagasengera igihugu, ahandi bakavuga ubukuru bw'Imana, ahandi bakavuga gutabagwa n'Imana, baryohewe bagiye muri présence y'Imana. Akugenda abwire ngo aba bantu bo mu isezerano rya kera bari abantu bafise ubwoba, bari bafise ugutinya Imana, bari bafise apana ugutinya Imana. Hariho gutinya Imana byitwa crainte de l'Éternel, bifise comme implication kubaha Imana, si honneur. Bari abantu batinya Imana kuko vraiment Imana yari igoye, kandi Imana yagiye ibahana kenshi, kandi Imana yagiye, hariho dilemme muri Ancien Testament. Muri Ancien Testament hariho contradiction. Muri Ancien Testament Imana ishaka kubana n'ubwoko bwayo, Imana ishaka kubana n'abantu bayo, ariko kandi muri Ancien Testament abantu b'Imana ntibejejwe, bari mwicaha hagati yabo. Nubwo Imana ishaka kubana nabo, ariko bari bafise icaha, bigatuma rero
imana yatoye solution intermédiaire ariyo yita kwica igikoko no gusesa amaraso kugira ngo basabe imbabazi hama bayegere. Ariko nubwo imana yatoye solution provisoire yo kwica igikoko kiri innocent kugira ngo gishobore gufata ikibanza c'umunyavyaha, ivyo nubwo vyakogwa ntivyari bikwiye kugira ngo bikure kwicaha c'abantu complètement. Nukuvuga ngo cari solution itari na solution ariko ari provisoire, harindiriwe ko Yesu azoza kugira ngo akore igikorwa kiri parfait. Ariko imbere y'uko igikorwa kiri parfait ca Yesu gikoreka, abantu harabaho amadega menshi. Ngenda bamenyeshe yuko muri Bibiliya abantu benshi barapfuye muri présence y'Imana. Umunsi wa mbere Imana yahura na Israeli ku musozi Sinai, hari abantu, hari ibikoko vyapfuye, hari n'abantu bapfuye. Imana ije abantu barapfa kuko yari Imana yera ariko bakaba banduye, ikaba idashobora kubana nabo. Cari ikibazo ku buryo umunsi umwe Mose yarigeze kubabwira ngo nimwitegure uhora haraje. Bibiliya ivuga ngo baragiye bamesa impuzu ariko ntibigeze beza imitima yabo. Ariko hari hateye ubwoba aho hantu Imana yagiriza. Habaho ibibazo, habaho inkuba, habaho ibiki, habaho iki, ku buryo Imana ari iteye ubwoba gushika naho Abisirayeli bonyene barabwiye Mose ngo bwira Imana yawe igende. Kuko hari ikibazo, Mose yamaja kubonana n'Imana ariko kandi Abisirayeli ntibabonane n'Imana. Bakabaza none kuko wamaja kubonana n'Imana natwe turashaka kuyibonera. Imana iravuga ngo nzoza. Muravyumva neza ko bace bagira bamesa impuzu, kandi murumva ko bari makiye, kandi muramumva ko basa neza. Yesu ashimwe cyane, Bwana asifiwe sana. Baca baravateye natwe no munsi turabonana, Imana iciraza, haca haba accident. Kubera iki? Kuko Imana ntiyashobora gukohabita n'abantu kubera eta yabo ni obstacle kuri présence y'Imana. Iki rero kigatuma mu Bisirayeli, ndababwire ko no mu baherezi hari abapfiriye imbere y'Imana. Na Eli abahungu biwe bariko bakora igikorwa c'Imana nk'ibijende ko nakora no munsi bapfiriye hafi kuri podium. Kubera iki? Hari protokole nyinshi ikomeye igoye ku respecta, kandi vyasaba yuko iba respecte atakosa na rimwe rigiyemo, kandi ikosa ritoya ryemplika urupfu. Kuko Imana naho ikunda abantu igakunda kuba hamwe nabo, ni Imana y'ama principe kandi idashobora kuviola ama principe yayo, nayone iri munsi ya principe zayo. None ibintu byagomba kugenda gute? Usomye muri Hébreux chapitre 12 ukava kuri verset 18 ugashika kuri verset 22, Abaheburayo 12, anyu mwanditsi aradekriva iyi rencontre unique yabaye hagati y'Imana n'abantu bayo. Abaheburayo 12 ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 22. Ntimwegereye umusozi wokogwako waka umuriro, kandi nimwegereye umuzimagiza w'inzitane uwo umuzitanya igihuhusi n'inzamba ivuga n'ijwi ry'amajambo. Abagyumvise binginga ngo ntibabwirwe irindi jambo, kuko batashobora kwihanganira ivyagezwe ngo naho coba igitungwa gikoze kuri uwo musozi bacicisha amabuye. 21 gushika 22. Kandi ivyabonetse byari biteye ubwoba, vyatumye Mose avuga ati mfise ubwoba cyane ndahinda agashitsi. Ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mwijuru ni ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika. Haleluya, haleluya. Sisiko mushaka kumva ambiance yari hari ahantu. Igihe Imana yaza ije kubaraba, uyu mwanditsi aratubwiye ngo mwebwe contrairement yabajya bakera begereye umusozi Sinai, Siyoni, Sinai. Uravyumva, muribuka ngo ikintu cyose cakora kuri uwo musozi carapfa. N'impene yihenda ikaja kurisha kuri uwo musozi yacipfa. Ngo habaho imituragaro, abantu bakumva amabombe gusa, abantu bakumva ibintu bituragara aho Imana yarije. Ku buryo abantu bose bari bafise ubwoba, abana bariko bararira, abantu bari batekewe, ngo gushika naho Mose ubwiwe ngo maze kubona iyo spectacle, ngo Mose aravuga ngo nanje ubwanje ndateye ubwoba. Mwibuke ko Mose yahora muri présence y'Imana, ariko amaze kubona ibintu biko biravuga ati nanje ubwanje ndateye ubwoba, ndahinda agashitsi. Je suis tout tremblant, je suis, haleluya, ndahinda agashitsi. Ndashaka mwumve yuko présence y'Imana yakoza canke yateza ubwoba
kubera ico Imana iri kiri different n'ico abantu bari. Bwana sifiwe sana. Uyu mwanditsi akavuga ngo ariko mwebwe abiki gihe ntimwegereye ujya musozi, ariko mwebwe mwegereye haleluya umugwa w'Imana nzima, haleluya Yerusalemu yera, haleluya igizwe n'isinzi ry'abamarayika bahimbaza. Yesu ashimwe cyane. Nuvuga ngo en d'autres termes, wowe ntukwiye kuza imbere y'Imana uri terrifié n'Imana, ahubwo ukwiye kuza ufise ubushizi bw'amanga, witeze kuza kwakira wegera iyo ntebe, kuko Imana yarakoze icanke negwa kigutuma wowe ugomba kugubwa neza. Haleluya. Aba bantu bararirimba amazaburi, bakaririmba amapsome, bakaza bagashika imbere y'Imana, ariko reka ndabahe description canke ndabahe igicapo. Uko barushiriza kwegera muri présence y'Imana ni kubwoba bwabo bwagenda bwiyongera. Aho Imana ari ubuhungiro dushika ko tukaruhuka, tukakira ubuntu, tukaryoherwa, tukaba tuzi ko turonsa akaryo ko kuvugisha Imana, tugiye kwakira ugukira, ukubohoka no guhinduka mu ngeso zacu zitandukanye. Abo ko begera Imana bagenda bumva bariko barabaterifye. Batangura baririmba, bakaririmba indirimbo rusangi baririmba. Ariko kandi ndashaka gukoresha video gatoya iminota mikeya kugira ngo ndekrive aba bantu ibintu babona, kuko bashika aho twita mu ihema canka hari ihema ry'ibonaniro, kuko imbere y'uko ingoro yubako hariho aho ihema ryaba risanzwe riri. Urashobora kungirira pause your video please. Okay, iki gicapo wosubira inyuma yitangure ngende ndasobanura ahantu gatoya aho turi ahanyene. Wana iki gicapo aha ihema ry'ibonaniro, ihema ry'uhoraho ryari hajya. Bajya abantu murabona, bajya abantu muri kurya extremité siko ahantu hari ihema ry'ibonaniro. Hariya au fond hari ijya hema, ni ihema Imana yabwiye Mose ingene bagomba kuyubaka. Niryo hema turaza kubona ibintu biri ndani. Ariko murabona ngaha mu gipangu hanini hari ahantu yitwa muri cour canke mu kibanza gikuru. Uravye ahipembe nukazunguruka avant yuko winjira muri iki gipangu, niho imiryango yose ya Israeli yabiba. Igihe bari bakiri mu bugaragwa, Israeli yose yari ikikuje aha hantu, iyi tente bari bayikikuje, bayikikuje nyene imihana yabo niho yari iri. Hagati y'Abisraeli hama hariho iyi cour principale. So muri iyi cour principale, iki kintu ca mbere ciyubatse ko mubona imbere mushikirako umaze kurengana aya marouge n'ama bleu, kijya kintu ca mbere winjiramwo siko nico twita igicaniro. Ibi muhora muvuga tukumva tuvuga ngo igicaniro, uno musi no numvise iki kintu kinjemwo. The funny yo tuvuga igicaniro tubivuga ukutariko, kuko burya igicaniro yari imwe mu ma entrée, hari hamwe dushikira kuri iki gicaniro, niho dushikira siko. Urashobora kureka iyo video bikagenda, niho abantu bashikira bakaza ku gicaniro. Kuri iki gicaniro niho hagomba gutangirwa ico no kwita sacrifice, sivyo? Hama kandi ugaca aha ni hanze, okay? Irasubiye kandi gutangura, it's okay, bireka igende, sivyo? Aha dushika ku gicaniro, niho batangira impene, niho batangira ikimazi c'ivyaha vyabo. Aha baca bashika abaherezi bagakora igikorwa cyo kugira gute, kubaga, kugira ngo abantu b'Imana bakigwe. Ntivyashoboka ko bashika kure canke baja kure. Aha niho rero haca haka umuriro. Murabona zijya ntama zirepresenta Yesu azopfa, ziri pure, ntizimugaye, ntizonze nk'uko ngana, ntizigize gute, ziravyibushe, zisa neza, ziracari jeune, ziri innocent, zifise amezi make siko. Aha rero niho baca bashira amaraso, abaherezi ariko arasiga amaraso, ariko aratanga ikimazi, sivyo? Kugira ngo ofete ishikanwa ry'abantu b'Imana bashoboye kwinjira. Mwibuke ko peuple yose ihagaze ngaha hagati, ntibashobora kwinjira. Aha naho bita ikarabo canke aho bahakarabira, kirafitanye isano na kimwe muhora muri Eglise Catholique, bashika ko bagakora bagasangamwo amazi bakagira gutya anya, sivyo? Aha niho umuherezi yakarabira, kandi yarakaraba presque umubiri wese. Urashobora guhagarara gatoya aha hantu. Stop, sivyo? Navuze stop. Aha hantu uyu muntu yakarabiye, umviriza details zose zategezwa kuba ziri suivi. Za ntama mwabona hari umuntu yaza akazifyonda, akumva ko zifise inyama, akumva ko zivyibushe, akaraba carazira ko intama iba macuma genge.
uko uravyumva carazira ko intama uravyumva iza naho ivyibushe kagenda ngo ifare kwitambuka neza, ifare kwiba atarakamuga, ifare kwiba ivyibushe, hariho amezi. Ivyo nivyo abantu baza bavuye muhira bubahiriza. Ujya muhereza akazisuzuma, hari umuntu ari charge kuzisuzuma. Ahejeje kuzisuzuma niho yashobora kuyibaga akayica umutwe, rimwe bakayireka ikirukanka ikagenda gupfira mu gahinga kugira ngo ivyaha bigende kure. Ariko ajya amaraso niyo batangura gushira ku gicaniro, bagashira ku gicaniro. Uravyumva aha tugeze, uyu muherezi yategezwa gukaraba. Muri kino gikorwa cyo gukaraba uyu muherezi yategezwa gukora, yategezwa gukaraba amaboko, yakaraba mu maso, agakaraba n'ibirenge. Ni ukuvuga ngo yihenza akagira icyo adakoze neza nk'uko vyanditswe, uyu mutipe yarapfa. Iki nico gituma abantu mu kwinjira muri présence y'Imana, guhera muri population iri muri cour centrale itashoboye kwinjira, bafise ubwoba kuko bararindiriye kubona preuve yuko ishikanwa ryabo ryakiriwe. Ariko n'abaherezi bagenda bahererekanya ibikorwa bagenda barakora kuri chaîne, nabone bari terrifié kuko hariho probabilité niniya yuko bahapfira. Ibi ndiko nabivuga ngo mutahuri gituma umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo nimwegere intebe y'ubuntu avec assurance. Kuko aba bakera ntibinjira bafise assurance, ntibaza nk'uko muza mugatamba mugapfuko musimvye. Ibintu byose byari byanditswe ukuntu bigomba kugenda. Kubera iki? Kuko twari muri solution provisoire itari definitive kandi ifise protocole igomba kandi kwiyongerako kugira ngo plus umwe bashobore kwegera perfection ico Yesu ari nico ashaka kubabera. Washobora kubandanya amaze kurengana ahantu aca yinjira rero ico bita ihema ry'ibonaniro. Ihema ry'ibonaniro rifise ibice bibiri, siko aha hambere dushikiye na ahantu hitwa ahera. Yesu ashimwe cyane. Stop. Aka ntaco shaka kubandanya, ndahagenda ndengana bade kugire kigende. Ahera hariho imeza iteretseko imitsima nk'ikimenyetso ca Kristo canke nk'umutsima w'ubuzima. Hariho igiterekwa kw'amatara. Iki giterekwa kw'amatara chandelier ifise aho batereka indwi. Iyi ni yindi Imana yabwira Abisirayeli ngo iminsi yose itara rizokwame ryaka mu nzu yanje. Carazira yuko itara ngaha ritaka, ryategezwa kwama ririko riraka, ryategezwa kwama ririko riraka. Ubuzima bwa Isirayeli bwose ritara ntigigera rishobora kuzima, ryari mu kibanza aho twita ahera. Siko urashobora kubandanya. Ibi byose imitsima, mwibuke ko Yesu ari umutsima w'ubugingo. Haleluya. Mwibuke kandi yuko kijya kimenyetso kirimo vino hariya anya Yesu n'amaraso atweza. Uriko ko yakoresheje iki kimenyetso mu gusangira n'abigishwa biwe. Urashobora kubandanya. Aha harahera hari umuntu yinjirayo, kandi uyu yinjirayo uravyumva afise urutonde, afise ubwiwe ari karajugumira. Ngenda ndabwiye ko uyu muntu yambaye ikiziritsiko ku maguru, bamuziritse ikintu ku maguru, naho muri iyi video batacerekana kuko hariho riske yuko apfa, kuko bientôt agira yinjire ahera hahera, aracara ahera. Murabona rero muko mva ngo turi ku gicaniro, mwabonye yo muri Yesu ashimwe. Abakunda ku gicaniro Yesu ashimwe cyane. Yani yo muko mva ngo muri ku gicaniro ngo canke iki ni gicaniro, ofete muri kure, ofete mwebwe mwenyene mwagarukiye ku gicaniro, ko ku gicaniro nyene ni mwe mugarukirayo, hariho abatinjira. Ariko kandi ijambo ry'Imana ngo mwebwe mwagizwe abami n'abaherezi. Yesu ashimwe cyane. Aha tamunya gihugu numwe yinjiramwo, mwebwe murashobora kuhinjira mukahashika. Yesu ashimwe cyane. Saha gusa ahera siko uravyumva. Ahejeje gukora bya bintu byose agacaza rero ku kiki gicaniro c'ubumote bwiza, agacaza na sacrifice. Uyu muri rutaduze Imana ntiyaba yakirisha kanwa giwe, agacashiraho rero vya bintu byose avuye gukora, akabisuka ko agasuka ko parfum, akagira gute yo naho mubona n'amaboko y'umenga karajugumira, kuko ibintu birimo tradition, birimo respect, birimo ni rite, ni rite iri important, kuko de cette personne wenyene yinjiye dépend bajya abantu bose bari inyuma kugira ngo ishikanwa ryabo no munsi mwibwe ko baje baririmba. Akuko begera Imana niko ambiance yabihera. Ariko twego ko twegera Yesu ashimwe cyane, niko ambiance yaciduga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kubera iki? Kuko twege tutegereye umusozi Siyoni, ariko twebwe
twinyegereje haleluya umugwa mukuru ari wo Yerusalemu, ahakikujwe abamarayika benshi bariko bararirimba haleluya. Ntitukiza imbere y'Imana yaka imiriro ifumba imyotsi mu mazuru, ariko twegera intebe y'ubuntu kugira ngo twakire imbabazi, kugira ngo nubwo dusanzwe turi disqualifié kwinjira muri présence yayo, twinjire twambaye umwambaro wayo, bidupositione gushobora guhangana no guhura nayo no kubana nayo, kuko tutakigenda tujanye ibikorwa vyacu. Kuko aba bantu bo mu isezerano rya kera ikintu cabica nuko bagenda batwaye ibikorwa vyabo. Uyu mugabo yatwara ukugororoka kwiwe, yatwara izina rya famiye, agatwara ukugororoka kwiwe, nivyo vyamwinjiza imbere y'Imana. Kandi kuko yifashe neza na bya bindi byose yabikurikije neza, ni gutyo yashobora kuguma muri présence y'Imana gato, kuko arafise ivyo yubahirije. Rero hari abakristo bo muri Nouveau Testament babayeho nka Ancien Testament, kuko dushaka ikuza imbere y'Imana dufise ivyacu. Uku niko abo muri Ancien Testament bari bameze. Ivyabo nivyo vyabatuma guhagarara imbere y'Imana, ariko twebwe ivyacu sivyo bidutuma duhagarara imbere y'Imana. Ariko ico yakoze ku musaraba nico kidutuma duhagarara imbere y'Imana. Ico gihe ntitwubakiye ubuzima bwacu ku bikorwa vyacu, ariko twubakira ubuzima bwacu ku gikorwa ciwe. Nico gikomeye, nico kituzana muri présence y'Imana, nico kidutera kwakirwa. Haleluya. Ubandanije rero inyuma iri hema stopa gatoya, iri hema igihe Yesu yapfa ku musaraba ni iri ryatabutse. Mwabonye ko twinjiye mu ihema rya gatatu. Ihema rya mbere ntiryatabutse, rya kabiri ntiryatabutse, ariko iri rya gatatu ryaratabutse, kuko ni ihema ritwinjiza ahera hahera. Igihe Yesu yapfa rigatabuka, abantu bamwizeye bari bahawe uburenganzira bwo kwinjira ahera na hahera, bagashika muri présence y'Imana, ahantu hashika umuherezi mukuru umwe. Apana abaherezi bose, hari abaherezi batashikaho, ariko hagenda umuherezi mukuru rimwe mu mwaka, niwe yashobora gushikayo. Ariko je nawe uyu munsi nitwinjira rimwe mu mwaka, mu cumba cawe urashobora kuhagira ahera hahera, aho ubonanira n'Imana haracika ahera hahera, mu modoka yawe uri kuragenda utazira haracitse ahera hahera. Dufise accès libre kandi accès de tous les jours muri présence y'Imana, ataco turinde kandi gusabwa just kuba twaramwizeye akaba umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, bikaduha uburenganzira bwo kwinjira muri présence yiwe. Haleluya, haleluya. Abamwakiriye muvuge ngo amen, abamwakiriye muvuge ngo amina. Haleluya, haleluya. Ni bande batabawe vy'ukuri? Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu byose byari kuturuhisha, ibi bintu biragoye. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo nimwegere avec un cœur sincère. Ngaho umva bahegera avec sincérité. Oya, uhegera avec tremblement. Kuko ikintu kiri sincère kiri volontaire. Bandanya twinjire rero. Bamwe muri mwege muhava muca mwunama. Ahera hahera hari isanduku y'isezerano gusa, nta kindi kintu kibayo yirekize. Haleluya. Isanduku y'isezerano siko aha muri yo harimwo manu, harimwo ivyagezwe Imana ahaye Mose, harimwo inkoni ya Aroni. Aha anya rero hari ahantu hakomeye. Aha rero niho rero abaherezi bapfira, siko aha ni abaherezi bapfira iyo bagiye batakoze ibintu byose neza. Murabe ishikanwa ry'abantu bose, y'amajambo yose menshi dushobora kuvuga ari resume muri utu tuntu azanye. Mwibuke karama miliyoni ari hari inyuma mu gipangu. Yesu ashimwe cyane. Ariko ujya mugabo already yashitse hajya hanyu, urashobora kuva muri iyi image. Bona sifuye sana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Uyu muntu yinjiye aha hantu agashika ahera hahera, yaba ashitse ahantu hateye ubwoba. Bibiri ivuga ngo bamuzirika ko inkengeri n'inzogera kugira ngo bagume bumva avuga. Sinzi ko murabona babantu biyereka canke batamba ikirundi ngo nawe yaba afise kijya kintu akazaragira ngo après minute kugira bumve ko atarapfa. Hama bumvise atabuja, bakumva atabuja, bakamuprovoka n'akagozi bakumva ntabuja, baca bakwega ikiziga. Yaba yapfiriye muri présence y'Imana, kandi yacicika desolation mu bantu bose, kuko ishikanwa ryabo ryaba ritakiriwe. Bona sifuye sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iki nico gituma abantu begera Imana bafise ubwoba. Uyu munsi muri kino gitondo uyu mwanditsi yatubariye ngo namwe ntimwegereye umusozi Siyoni. Abawegereye bavuze ngo Imana nigende gushika naho Mose ayibwira ngo igende, ariko mwebwe mwegereye
umuji igisagara ca Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma rero wimwanditse yabanje kutubwira ngo nimwegere intebe yihoraho mufise ubushizi bw'amanga. Muravyumva? Igituma tubwirwa kwegera tudafise ubwoba nuko abegereye Imana bose kera bayegera avec peur et tremblement. Kuko nta cababwira ko baza gutaha amahoro. Hariho riske ko bahapfira kubera hari ibintu kanaka bitagiye vyubahirizwa canke bitagiye bikurikizwa. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Rero ndashaka kuvuga ngo iyi relation ihagaze ku vyagezwe ntishobora kuba sincère. Cette relation basée sur la loi ne pouvait pas être une relation sincère kuko itari volontaire. Haleluya. Ikidutandukanya twebwe uyu munsi nabo nuko twebwe tuza tubishatse, twamwakiriye tubishatse. Nta wagutegetse kwakira Yesu, nta wagutegetse kumukurikira, waramwizeye uramwakira. N'uyu munsi waje ku bugombe bwawe, ntiwaje kubera utinye igihano c'urupfu, ariko waje ko wumva ko ukeneye Imana. Nukuvuga ngo birashoboka ko tugira imigenderanire y'ukuri yo mu mutima. Nico gituma Yesu yabwiye wa mugore ngo igihe kirageze kandi niki aho bazonsenga mu mpemu no mu kuri. En d'autres termes, mu gusenga mu mpemu no mu kuri nukuvuga ngo nigihe umuntu yegera Imana atayindi contradiction, ariko yegera Imana just kuko yayihishuriwe kandi ayikunda kandi ayinyotewe. Haleluya. Ndagomba kubona abafise inyota muri kino gitondo hano. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abamushuhuye muri kino gitondo bona sifuwe sana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ikindi kigira kabiri, iyi relation yari gushoboka kuko yari ihagaze ku bikorwa by'umuntu. Cette relation était bâtie sur les œuvres z'abantu. Ndagomba kubibutsa uno munsi muri kino gitondo yuko iri sanganya abakristo barakunda kurigira. Iyo umukristo yagwanye n'intege nke ziwe agahinduka akabohoka akaba mwiza, abantu bose bakamwita mwiza, hariho riske yuko utangura kumva mu buzima bwawe fierté yawe ihagaze kuri témoignage yawe nziza. Yo ujya n'umuntu mwiza, yo ujya yarakijijwe, ujya biragaragara ujya n'umuntu w'Imana. Ugasanga des fois ayo masifa abantu baduha canke natwebwe twiha bivanye n'ivyo tubona ko twashoboye gushikako, bikadutuma dusigara tuzi imbere y'Imana twumva ko mbenga n'Imana iri impressionnante. Imana uranzi ni jewe. Iyo utanguye kuza imbere y'Imana wubakiye ku curico wavuye mu kwizera. Kuko umuntu yizera azi imbere y'Imana yubakiye ku co yoyirico. Kuko nta nari mu ico wowe urico kizova gihagije kugira ngo gitume Imana ishobora kukwakirika gukiza ijya protokolo yose twabonye. Iyo atari kuba Yesu yadutabaye akatwambika umwambaro wiwe wo kugororoka, akatwoza n'amaraso yiwe, akatubabarira ivyaha vyacu, ntitwoshobora kuza imbere y'Imana dufise kugororoka kwacu. Kuko Imana izi imitima yacu, irazi ko tutagororotse nk'uko abantu bakubona. Kenshi abantu batubera indicateur mbi yo kutubwira aho tugeze, ariko Kristo araza aho ugeze, araza aho utaragera. Arazi intege nke zanje atanumwe azi, arazi ubugwayi bwanje atanumwe azi, arazi ubugwayi bwawe atamuntu numwe azi. Nico gituma natwe kuvuga nk'igitangaza, ariko igihe cyose twegera iyo ntebe y'ubuntu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Twiteze kwakira imbabazi no kwakira ubuntu butumara ubukene bwacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ikintu ca mbere twakira imbere y'intebe y'Imana ni imbabazi, kuko ntiwona vugana n'Imana amajambo abiri iyo hatari kuba imbabazi zayo zamaho ibihe byose. Imbabazi zayo mu gitondo, imbabazi zayo ku mugoroba, imbabazi zayo 24 heures sur 24 heures, zikadutera twegera tukumva turemurutse, Satani akatwagiriza tukamenya ati Satani wenga ntukihinjira. Yesu ashimwe cyane. Wenga ntushobora kuhavugira, ntushobora no kuhanyagiririzira, kuko igihe uri kuranyibutsa amakosa yanje, uyu mugabo ari karanyibutsa kugororoka kwiwe yampaye, kandi ko namwizeye nacitse wambaye kugororoka. Yesu ashimwe cyane. Nacitse umwana wiwe, nacitse kugororoka kw'Imana. Satani ukacumubwira uti shut up, nta jambo ufise tetwa, ugacumushira ko supaguru kuminwa ukamushona. Abantu bakiganira na Satani mu masengesho ntimuramenya ico Imana yabakoreye, ariko iyo tumaze kumenya ico yadukoreye hariho conversation ihagarara iyo twinjiye muri présence y'Imana. Kubera yitwa uturega n'umurezi wa bene data, igihe cyose agomba kugaruka kuri
esheke zacu kugira ngo tubuze kwinjira muri presence y'Imana. Iyo udafise ubushizi bw'amanga, iyo utaguwe neza, wegera Imana muri demi mesure, hamukakira bike vyayo, kuko utakira ibirenze gene umutima wawe witeguriye kwakira. Haleluya. Yes ashimwe. Haleluya. Abaheburayo igice ca 10 ku murongo wa 20. Yo murongo ndangirizako. Hébreux 10 verset 20. Duciye mu nzira yadutobereye shasha iri n'ubugingo ica mu gitambara gikinze bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe. Haleluya. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ubu muhamagariwe mwese kwinjira mu nzira canke mwibarabara rishasha. Iri barabara niwe yari duciriye akoresheje haleluya mu kuducisha muri ca gihuzu cari kizibiye ata muntu numwe yashobora kurengana. Twashoboye kwinjira muri presence yiwe fully. Turinjira muri presence yiwe yose complètement, tukinjira mu kubaho kwiwe, kuko umubiri wiwe wacitse umuryango twaciyemwo, umubiri wiwe wacitse ubudushoboza kwinjira. Ntukiri umubiri wa vya bikoko, ntitwikinjira imiryango ijya miryango itatu wa muntu yinjira, ariko Yesu yaravuze ngo ni jewe muryango w'intama, uwinjira muri jewe arinjira akaronka ubwatsi agasanga ivyankenegwa. Yacitse umuryango twinjiriramo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngaruke rero kuri verset natanguriye ko ndashaka iyi verset tuyisubiremo twese n'amajwi yacu, tuyisubiramo mu Kirundi kuko ariyo verset shaka kurangiriza ko. Hébreux chapitre 10 verset 22, musubiremo inyuma ya Fisto aravuga natwe tusubiremo. Twegereze dufise imitima y'ukuri, twizeye atamazinda, imitima yacu imijagiwe ngo ivanwemwo ibitwagiriza bibi, imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Amen. Iyi verset 4:16 rero ndashaka muyifate mu mutwe. Devoir à domicile. Dimanche tuzohura muyisubiramo ata muntu numwe ayisomye. Haleluya. Hébreux 4 verset 16. Niyo nshaka kurangiriza ko. Washaka kubivuga Fiston. Nuko twegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Haleluya. Haleluya. Twegere intebe y'ubuntu. Haleluya. Amina. Tugize gute? Dushize ubwoba. Haleluya. Kugira ngo tugire gute? Kugira ngo twakire imbabazi. Haleluya. Kandi twakire ubuntu butubashisha. Yesu ashime kumagwa ubukene bwacu bwose. Peu importe wo kuza kuyimemoriza, ariko mugomba gutahura ngo iyo tuje mu rusengero, iyo tuje muri presence y'Imana, iyo winjiye mu cumba cawe cyo gusenga, iyo ugize gute uba winjiye haleluya mu kibanza canke mu cumba, canke uba winjiye muri presence y'Imana. Iyi ntebe bayita intebe y'ubuntu. Mu kuyita intebe y'ubuntu ni kugira ngo dutahure yuko si intebe ya jugement. Baratubwira nature y'intebe kugira ngo tumenye ibikoregwa y'ivyo ari vyo. Iyi ntebe yo mu gihe ca Mose yari imeze nk'intebe y'urubanza, ariko iyi ntebe uno munsi twinjiramwo ni intebe y'ubuntu kugira ngo twakire d'abord imbabazi z'Imana, hama twakire grâce idushoboza kutumara ubukene bwacu bwose. Ndashaka kurangiza avuga ngo uko twicaye hano hantu turafise urugezo rwo kurondera mu buntu bw'Imana. Turafise urugezo rwaho dukeneye mu Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo tugiye gusenga, ariko uburyo ngiye gusenga ndashaka ngo dusenge tuvuge ngo Mana mu buntu bwawe. Navuze ngo hari abantu bakeneye ubuntu bw'Imana bivaye n'amatashi y'imiryango bafise, hari abantu bakeneye ubuntu bw'Imana bijaye n'ubuzi bushasha batanguye, hari abantu bakeneye ubuntu bw'Imana bijaye n'ingo zishasha baraye binjiyemo, hari abantu bakeneye ubuntu bivaye n'ingene macitse abavyeyi bashasha, ni responsabilité, hari abantu bakeneye ubuntu bw'Imana bwo kuba
kubabohora icaha, bwo kubabohora intege nke, bwo kubabohora ibibagwanya bitandukanye. Hari abantu badaparvena kudekora mu buzima bwabo bw'impwemu kuko bama bariko baragwana n'intege nke za zindi misozi zibakubita hasi. Muri kino gitondo aje koga ngo twegereye intebe, twegereye igitandukanye n'umusozi Siyayi, ariko twegereye wa musozi Siyoni. Haleluya, Yerusalemu nziza. Yesu ashimwe cyane, aho imbere y'iyo Mana tubwirwa ibishoboka n'ivyo yiteguriye kudukorera. Ariko d'abord tugomba kuba muri attitude yo kwakira ico agomba gukora, dutahuye yuko imbere yiwe vyose birashoboka. Haleluya, haleluya, haleluya. Muvyagurutse ku maguru yanyu tugiye gusenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagomba kubwira ngo imbere y'iyi ntebe hariho ubuntu buhagije. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kubwira umuntu wese uko waje umerewe muri kino gitondo, aho wajuva, ivyo waciyemo, ivyo maze iminsi uri kuracamwo, ndaje kuvuga ngo hariho ubuntu muri kino gitondo hano hantu. Haleluya. Giye Imana yampa iri jambo, yambwiye ngo niwegere kandi wongere wakire. Yesu ashimwe cyane. Kwegera ni kimwe no kwakira n'ikindi. Yesu ashimwe cyane. Mukuza hano hantu wegereye Imana, ariko kandi ugomba kwakira ikigiye gukora ku buzima bwawe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Numva mu minota ikurikira ndagomba iki cumba tugihindura icumba c'amasengesho. Haleluya. Apandi gicaniro. Kwere gicaniro kigarukira kwibarabara. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndagomba twinjira ahandi hantu. Haleluya. Wibagire ko hari n'abantu bari hano hantu, ariko ndagomba dusenge. Kandi muri iyi prière sishaka kubona umuntu atashe ko midi ntiragera. Haracaburamo 20 minutes. Siko. Ingahega mama? 25 urongeyeko 20. Haleluya. Ariko ndumva ashaka uyucika umwanya wawe. Ndashaka uvuga uti Mana, nubwo ndi kumwe n'abandi, hariho ubuntu twakira niyo tuba turi kumwe n'abandi. Washaka kuba uri wenyene kandi turi ngaha turi benshi, kuko bijanye n'ingene wewe wegera iyi ntebe, ingene ubona ubu buntu bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Turamwegera kugira ngo aduhe imbabazi. Ku ntebe yiwe harimo kubabarirwa. Icaha cose wagendemo n'ico wakoze urashobora kukibabarirwa uno munsi muri kino gitondo. Icaha cose wabayemo arashobora kukikubabarira muri kino gitondo. Ntaricara ku ntebe y'urubanza, umunsi umwe azoyicarako. Ico gihe nta muntu azoba gishobora gusenga, ariko uno munsi yicaye ku ntebe y'ubuntu. Ari disponible guha ubuntu umuntu wese abukeneye. Ari disponible guha imbabazi ziwe umuntu wese azikeneye. Hirya yo kuguha imbabazi ziwe, araniteguriye kukumara ubukene bwawe bwose. No munsi naje muri kino gitondo numva ashaka gusengera abantu b'Imana, shaka ko dusenga kuva dimanche ntitwaronse umwanya dimanche iheze, ariko vy'ukuri numva hariho ubuntu, kandi muri ubwo buntu bw'Imana butumara ubukene. Nditeze kumva Imana yamaze ubukene abantu, nditeze kumva hari abantu Imana yagiriye neza, nditeze kumva témoignage, nditeze kumva ibizokoreka, nditeze kumva ibizohinduka. Haleluya. Ushobora kuba uri n'umushitsi hano hantu, ndagomba ngo uze wibuke ubuntu bw'Imana muri kino kibanza. Présence y'Imana iri aho turi hose, kuko Yesu aba muri twebwe imbere yuko aba mu ngoro. Ariko kandi muri atmosphere yo muri kino gitondo ndakiriye ubuntu bw'Imana bukumara ubukene bwawe muri kino gitondo. Ukaba uri ngaho no munsi muri kino gitondo, ukaba uvuga uti jewe sinari bwakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje, ko ndagomba gufata decision yo kumukurikira no kumugira umwami wanje, kuko yatanze imbabazi kandi atancira urubanza. Ariko kuko yankunze, ariko ndahisemo kumwakira, ndagomba kumwegera, ndagomba kuva mu buzima bwanje, ndashaka kumwiyegurira, ndashaka uze ngaho imbere. Uwo n'umuntu wa mbere mpamagaye ngaho imbere. Undi muntu wa kabiri mpamagaye ngaho imbere, ndashaka umuntu wese avuga ati vy'ukuri nari nkeneye amasengesho muri kino gitondo. Ndumva nkeneye ubuntu bw'Imana, ndumva nkeneye guterurwa n'Imana muri kino gitondo. Nawe we uze ngaho imbere. Umuntu avuga ati iyi message ni gwanje, ndashaka kwegera iyo ntebe, ndagomba kwakira. Hariho grâce spéciale ngomba kwakira, inshoboza kurengana aho ndiko ndaca, inshoboza kunesha ivyo ndiko ndacamo, inshoboza kugira gute. Nawe we uze ngaho imbere. Nimba wiidentifia ni message kavuga ati Mana ndaje kwakira ubuntu bwiye kunshoboza. Hari abakeneye inguvu, hari abakeneye ubwenge, hari abakeneye imiryango yabo, hari abakeneye uruvyaro, hari abakeneye, hari byinshi dukeneye. Kuri iyo ntebe twakira ubuntu, kuri iyo ntebe twakira ubuntu, kuri iyo ntebe twakira ubuntu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagushima Yesu muri kino gitondo. Ndagushima Yesu muri kino gitondo. Haleluya. Ndagushima Yesu. Haleluya. Baririmbye muri ngakuri microphone mumfashe gushimira Yesu gatoya. Haleluya. N'amajambo yanya pana n'indirimbo. Haleluya. Ndashaka nimba utazi no kuvuga uno musi muri kino gitondo uvuge Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yaravuze ngo ico muzosaba. Haleluya. Muri babiri canke batatu nanje nzogikora. Haleluya. Hari présence, hari manifestation y'Imana iyo twakoranye, iyo twahuye turabera, aratwambika, aratugirira neza. Haleluya, 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 haleluya. Mana ndagushimira ubuntu bwawe buri disponible, ndagushimira ubuntu bwawe buri disponible, ndagushimira Mana yuko imbere y'intebe yawe hatari urubanza, ariko hari grâce iri special, hari grâce, hari ubuntu bugiye kutubashisha, hari ubuntu bugiye kudushoboza. Hari byinshi tudashobora, hari byinshi bitugora, hari byinshi bituremera, hari byinshi bidutera ubwoba, hari byinshi tudashoboye. Turafise amalimite, turafise aho tugarukira, turafise aho tugarukira. Mu byo nize ndafise aho ngarukira, mu butunzi bufatika ndafise aho ngarukira, mu byo nshoboye ndafise aho ngarukira. Muri kino gitondo Mana twakoraniye hano hantu nk'abantu bawe, twegereye intebe yawe Mana, twegereye iyo ntebe yawe Mana, twegereye iyo ntebe yawe Mana, twegereye iyo ntebe yawe Mana. Ishengero ryose turaje, aba bahagaze hano hantu baraje. Hari ubukene butandukanye, hari ubukene butandukanye. Bamwe bakeneye imbabazi muri kino gitondo kuko bataramenyana nawe, abandi bakeneye Mana ubuntu bakiza indwara kuko bakeneye guhura nawe. Ntitugomba kukumenyera Mana, ntitugomba gufata nk'uko ibyawe tubimenyera. N'aba expert b'ibyawe bahari, n'aba expert b'ibyawe bahari, ariko ibyawe Mana, ibyawe Mana igihe cyose tubirongera ku buntu, igihe cyose tubirongera ku buntu. Twaje Mana imbere yawe, twaje Mana imbere yawe, twaje Mana imbere yawe. Ngaba abahungu n'abakobwa bawe, ngaba abagabo n'abagore, ngaba bagukeneye ku buntu Mana, ngaba bagukeneye ku buntu Mana, ngaba bagukeneye ku buntu Mana, ngaba bagukeneye ku buntu Mana. Hari ubuntu, 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 hari ubuntu. Lekeshetele kontele blo, lekeshetele konsidele ko, lekeshetele kontele blo. Yesu we, Yesu we ndaguhamagaye, Yesu we ndaguhamagaye. Waravuze ngo nimwagira ico musaba muzogisabe mu izina rya Yesu. Waravuze ngo nimwagira ico musaba mugisabe mu izina rya Yesu. Turaguhamagaye Yesu, turaguhamagaye Yesu. Nitwegereye Sinayi ariko twegereye Siyoni, nitwegereye Sinayi ariko twegereye Siyoni, nitwegereye umusozi waka umuriro ariko twegereye Imana y'imbabazi. Turi hano Mana, turi hano Mana. Washobora kumwereka umutwaro wawe, umubarire umutwaro wawe. Haleluya, umubarire umutwaro wawe. Haleluya, umubwire intambara yawe. Hari ubuntu bw'Imana bugiye kugushoboza. Hari abantu bariko baratraversa injustice, hari abantu bariko baragwanywa. Haleluya, uriko uragwanywa mu kazi kawe. Uhora agiye kukugirira justice, uhora agiye kukugirira justice, uhora agiye kugutunganiriza, uhora agiye kuguha ubwenge bwo guca muri iyo nzira irimo amahwa. Uhora agiye kuguha strategy yo guca muri iyo nzira irimo amahwa. Uhora agiye kukugirira neza, uhora agiye kumanika ihembe ryawe, uhora agiye kugutabara mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndakweretse abariko bagwana n'urupfu, ndakweretse abariko bagwana n'urupfu, ndakweretse abariko baragwana n'urupfu, ndakweretse abariko bagwana n'indwara, ndakweretse abariko baragwana n'indwara, ndakweretse abariko baragwana n'indwara, ndakweretse abariko baragwana n'amasoko yiyugaye. Ugurura iryo soko, ugurura iryo soko, ugurura uwo mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Waravuze ngo imiryango mininiya izokuguruka imbere yawe. Ndakweretse imiryango ikomeye imeze nk'iyugaye. Yugurure Mana, yugurure Mana, yugurure Mana. Yes, Yesu Mwana wa Dawidi, Yesu Mwana wa Dawidi, Yesu. Haleluya, uri mu gisagara. Yesu uri muri Yerusalemu nkuru, uri Yerusalemu yo mu ijuru. Yesu tabara, tabara,
bantu, tabara uwo muntu ariko arasenga, ugurura, duguruje. Haleluya, subiramo mwese. Haleluya, haleluya, haleluya. Subiramo n'amajwi yawe uti mwami Yesu, semerera uti mwami Yesu, waravuze ngo mw'isi no mw'ijuru no mu mazi n'ikuzimu nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo atari izina rya Yesu. Muri iryo zina twakira ubuntu bw'Imana, muri iryo zina twakira ubushobozi bw'Imana. Niyo watubariye ngo mpamagara nzokwitaba kandi nzokwereka ibitigeze guca mu cimviro cawe, ibitigeze kubonwa n'amaso yawe, kuko ari vyo mbikiye abakunda izina ryanje. Ndagushimiye muri kino gitondo ko ndi imbere y'intebe y'ubuntu bwawe kugira ngo nakire igikorwa cawe. Kubw'ivyo ndakiriye Mana ubuntu bw'Imana muri kino gitondo. Ndakiriye ubuntu bw'Imana muri izi ntambara zanje, muri izi nzitizi, muri iki kigeragezo, muri ibi bimaze iminsi binesha. Muri kino gitondo ndakiriye kuko naje imbere yawe ukamaramo ubwoba. We ntuteye ubwoba ariko wuzuye ubuntu n'imbabazi. Igitondo ungirira ubuntu, umugoroba ukangirira ubuntu. Urankunda, urakunda ivyanje, urakunda abanje. Nico gituma Mana mpagaze imbere y'iyi ntebe atarubanza mbona, ariko ndi imbere y'umuvyeyi ankunda. Ibindega vyose bitorerwa inyishu muri wewe, bihanirwa muri wewe. Igihano kindongesha amahoro cakuguyeko uyu munsi kubwa Yesu. Jewe nduwera, kubw'ivyo ndafise uburenganzira bwo gusaba, bwo kubwira papa, bwo gutegeka Satani aho wangwanisha domene y'ingwano yawe, aho wankubitiye hasi, aho waneshereje. Muri kino gitondo c'ubuntu bw'Imana mbere y'intebe y'ubuntu, sinje kubw'ibikorwa vyanje, sinzanye ukugororoka kwanje, ariko nzanye ukwiwe. Ndavuze ngo ico umwansi yahagurukije cose muri kino gitondo ndagicecekesheje. Ikigwanishwa cose Satani yahagurukije ku buzima bwawe kugira ngo anzibire, ijambo ribi bamvuzeko, ivyifuzo bibi vyamvuzweko, ivyimviro bibi nigizeko, muri kino gitondo ndavyiyambuye, ndabisambuye, inkomezi zavyo ndazanse mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga ngo kuri uko guhishurirwa nzokubaka kw'ishengero ryawe. Nanje muri kino gitondo ndi ishengero kuko mpwemu w'Imana aba muri jewe, kandi waravuze ngo ico tuzokugaza ngaha no mu kirere kizoba cugasha, kandi ico tuzokuguruza ngaha no mu kirere kizokuguruzwa. Nduguruje icanje cose, icanje cose, icanje cose, icanje cose. Ugukira kwanje, kubohoka kwanje, ukunesha, ubuntu, ubushobozi, ubwiza, inkomezi z'urugendo ndavyakiriye muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Shima Imana mutima wanje. Haleluya. Mumfashe dutambire imbere y'iyi ntebe iyi ndirimbo. Uruwero dahemuka. Shima Imana, shima Imana mutima wanje. Shima Imana wakubatuye, wagukuye mu buca. Uruwero dahemuka.
umve iyo ari kumucewe ntigicwe ubusingi genda niganyira jewe n'umwana wihoraho jewe ari kumucewe ntigicwe hafi ubusingi genda n'umwana shima imana yawe mutima uwakubatuye nuwera shima imana yawe nuwera nuhinduka jewe nari kure amasezerano ntitwari twemerewe kuja hera twari kwera twinjije ari kumucewe igicwe ubusingi igenda niganyira yangize n'umwana tutije yanguze arankunda uwawe se ishingire yesu yanguze amaraso ye uwawe jewe yanguze amaraso ye arankunda uwawe washobora kuduza ibiganza byawe ndangize. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwari kure none mwaregejwe hafi, abari hafi n'abari kure mwese mwaregejwe hafi kubera ico gikorwa ciwe. Ntimugomba kwibagira iki gikorwa ciwe mugihe muriko muribuka ingorane zanyu. Nimukwiye kwibuka ingorane zanyu kurusha uko mwibuka igikorwa ciwe, kubera igikorwa ciwe nico cari kigoye kandi kiragoye kurusha gukemura ingorane zawe. Ariko namba yahereye kubigoye kugira ngo akwereke kugira neza kwiwe. Muri kino gitondo unyemerere wakira ivyoroshe uri kurasaba. Haleluya, wakira ivyoroshe uri kurasaba. Udugije ibiganza vyawe, udugije ibiganza vyawe. Mwami ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo. Ndagushimiye Mana yuko wadukoreye Mana ivyo abakera batabonye. Barakwibwiriye ngo genda Mana ntidushaka kukubona kuko wari ubateye ubwoba. Na Mose yarakumenyereye, uwo munsi ntiyashoboye kwihanganira ukusa. Aravuga ngo Mana tubise
baronka amahoro par ton absence, babuzwa amahoro na ta présence. Ariko twe muri kino gitondo duhawe amahoro no kubaho kwawe, kandi tukabuzwa amahoro na absence yawe. Muri kino gitondo ndakiriye Mana ubuntu bumara ubukene uyu muntu adugije ibiganza vyiwe ari hano hantu, bivanye n'ubukene bw'umumo wese Mana yo mwijuru. Uhazisha abari mu isi kugira neza kwawe. Haza aba bantu bakunyotewe, haza aba bantu bahagaze ngaho imbere, haza umuntu wese ngaha Mana yo mwijuru akunyotewe, haza inzu yose kunyotewe. Hariho abariko bagwana n'ubukene, bariko baragwana n'ama opportunité umenga badafitiye inkomezi, hariho abariko baragwana n'ibibagwanya bitandukanye. Ndatuye Mana no musi muri kino gitondo aho wampaye rino jambo, ndatuye Mana ubuntu kuri ino ntebe yawe, ndatuye ubuntu buva kuri iyi ntebe yawe ku buzima bw'umuntu wese ari hano hantu. Aba bose urabazi mu mazina yabo, bohora abashaka kubohora, bohora Mana mwisha abashaka kubohoka, kiza Mana bagomba gukira ingwara, bohora Mana abashaka kubohoka ingeso zabo mbi, bohora umumo wese Mana mwijuru, ugendera Mana abashaka inyishu, abariko baraguhamagara ngo imiryango yabo yuguruke. Ndavuze ngo Mana reka imiryango yuguruke, reka Mana muri kino kibanza habeho operation spirituelle izokwibukwa n'umuntu afise umutwaro ari hano hantu. Mana nkuko duhora tuvyumva ngo wa munsi twasenga uku Imana yakoze uku. Mana kora uko wahamura Imana, kora uko wahamura Imana. Nashize hejuru igikorwa cawe, nashize hejuru izina ryawe, kora ivyo wahora ukora Mana hagati y'abantu bawe. Ndakweretse na babandi bahora bitinya bagahagarara hirya y'amarembo, bagahagarara mu kigo, uyu munsi begereye bakaza hera. Ndavuze ngo bakoreko, ubabohore, ubatabare, ubishure, ubagirire neza, ubarabe byiza, ubatwenze Mana. Shira agatwengo ku bantu no munsi muri kino gitondo, shira agatwengo Mana mu mavisage. Abari ngaha bari muri vacances, arabagiye gusubira inyuma, arabagiye ku mashure mu minsi iri imbere, arabari hano hantu Mana, reka ubuntu bwawe bubomeko, ubunya n'ibihe bidashira, bubomeko, ukugira neza kwawe kubaherekeza iminsi yabo yose yo kubaho. Maze abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Hallelujah. 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 Mugire umunsi wa Mungu mwiza, Imana ibahezagire, mugire indwi nziza. Imana nimbari ico yakoze, ntureke gushinga intahe, naho wowe uri hehe uzuvuge kugira neza kw'Imana.